My people, today I am free. I am free because you never forgot me. The day is coming when we will all be free. Free from hatred, free from fear, free from killing. You are young. You will live to see the day. And if I don't live to see the day, you better believe it. I'll be there. This is my home, and I'm home to stay. Mwaramukanya amahoro abandi mwiriwe impore bakunzi namwe inshuti za Renape Burundi Réveil National pour la Promotion d'Equité ikanguro ry'igihugu rihanira ukungana kw'abarundi bose imbere y'amategeko aho mudukurikirana muri mu mpande zine z'isi kwishimye kongera kubana namwe mu biganiro vyacu na cane kuri mwebwe inshuti z'ubutungane muti uyu munsi Renape Burundi igiye basangiza iki ku meza yayo. Aracibye kitari gito ishirahamwe Renape Burundi ricijya nino ritohoza vy'intasubirwaho kuri dossier y'uwitwa Ndurenga Deo wo mu ntara ya Kayanza komine Kabarore apfunzwa zira umukino wakozwe hagati y'uwitwa Ndagijimana Vicenti afadikanije na bamwe mu ntwaro havugwamwo uramatari w'intara ya Kayanza Colonel Cishahayo Remy wahoze ari musitanteri wa Kabarore azwi ku izina rya Ntakirutimana Victor bahezagiwe na bamwe mu rwego rw'ubucamanza aho twovuga wahoze ari procureur yamenyekanye cyane mu kugira ibiturire kugeza naho arekura abashurashuje utwana tw'udukobwa ku nguvu azwi ku izina rya Bizimana Desire ndetse na procureur Ningabira Izahake aherutse gucugwa ngondagonde agacihadabu y'imiliyoni zirenga 40 igipfungo c'imyaka 5 wo Ndurenga Deo amomye mu gahanga ivyaha muza kumva nkuko Ndurenga Deo aza kuvyigana. Aya matohoza Renape Burundi yashimye kuyagira inyuma y'ukwivuguruza kwagiye kuri garagaza mu biganiro vyagiye biratangwa n'uwo Ndagijimana Vincent aho yari yarondewe kuri telefone n'umenyesha makuru yigenga Kenny Claude Nduwimana aho ubwa mbere yemeza ko atari wapfunze Ndurenga Deo yemeza yuko atari na societe imupfunze kaba ndetse atigeze yemanga ko Ndurenga Deo yakoze fraud ico twokwita dandazwa gwa magendo ariko mu nyuma Kenny Claude amaze gushika mu Kayanza nkuko yari yatumiwe n'uwo Ndagijimana Vincent agiye kugira amatohoza ariko inyuma y'ikiganiro Kenny Claude yagiye kugira mu ntara ya Kayanza kaba vyagiye kwigaragaza yuko Ndagijimana Vincent avuga ibitandukanye n'ivyo yari yavuze mbere akabi navyo vyaciye bituma Renape Burundi ifata kanya ko kwinjira muri iyo dossier igenda gutohoza kugira imenye kuko ni giki cabaye n'uyu mukino uri murakinwa. Twagize gutya turondera buramatari w'intara ya Kayanza tumwereka ko yaguye mu mutego mu gushorera Ndurenga mwibohero nta cyaha kigaragara kimwagira aho kugira atanga umuco kuri fraud yavugwa yanyishuye ko uzohigura ko nkorana na Pacifique Ninahazwe n'ibindi vyinshi vy'iterabwoba ngo bikunde akamo kanyene icubahiro atera abarundi ko twomufasha kuza turaraba baciza ngondagonde tukabacira umukenke ngo dutane n'ikigazuzo gutyo Ndurenga Deo avundire mu mpimba imyaka 299 nkuko bavyigambye bajeje kumucirwa Pilato hari kwigenekerezo rya 16 kwezi kw'icenda mwaka wa 2022 aho hari Ngozi. Ndagijimana Vincent nkuko yamavyigamba umviriza iyo agushikanye mu gasho ingene bigenda aremanga ko nta muntu numwe mu kugataka ko Burundi canke hanze yabwo canke nubwo hoza nde ko ata muntu yopfungisha ngo hagire umupfunguruza umviriza ingene bivuga muri ano majambo. Hajya ndaba nta n'icyumba gifise kuko amahera yarahera kuko umwanya wo kurakora agiye mu gasho je nanye nguma nkora sibyo hajya jewe ngiye nkaca bati nta nzibi ntanga mu byo nakoreye ariko wabitanga birideni wereno nta naharura kandi ndabatsinze akabati basomye ubanza ati ndabatsinze bisene ikintu ndabaye umukorera bamubwira ati gamugasho nta n'igihumbi rwose ariko jewe mutsinze amahera make yari nk'imiliyoni 5 byose ntaranga bibona ni kuvuga rero
dore ikintu cya mbere cyambabaje rero gusoma uru rubanza kurujyana muri hariya kwa procureur John yarantuze kandi n'umugenzi twubahana ariko John yaranterefeye ndi Bujumbura arantuka ngo ibintu ngo bibaho ngo aba bagore ngo baguma bayireye nabwo ati rega uritonde sinzo nabakuyemo ngo babe barimo bayireye sibyo ubu rero ikintu ngo urubanza nabwo ruri hano urubanza kurufutisha rero nuko hano babona uko byakurikiranye batabereye bagaca babyandika ati uko nyine biri hama babijyana uriya urukiriya agaca abona ko ibintu nta buremere bifise bigaca bihuha ariko sinokwemera ko tuvuganira kandi biri hehe reka ibi uyu munsi ni itegeko twahawe niyo no mutelefone wumva ni itegeko yuko tubijyamo tugaza twarega n'icyegeranyo ko byakurikira uru rero ukaba rugize uraheze urundi rero rwandaba ni ukuvuga ndaba hajya ahantu hari niyo hoza ndi ntabwo yo mukura hajya ahubwo ndaba hajya inzira iri kuri jewe ndaba rero hajyari nk'ubu urabona barakase ukwezi nk'ubu ndaba ntabwo azi uko bizokurikirana ariko jewe nk'ubu tuhagaze hano ukubwira uko bizokurikirana kandi ukazoca usanga ari byo nyine kuko jemba mbizi nicyo twashatse jemba mbizi buryo uko bazabitondesha ajya amande miliyoni 100 ayo bazakuraho n'ayo bazashingiraho ijya ndishyi yanjye yoyo nta n'icumbi na kimwe kizopfaho ni ukuvuga rero kandi jewe ubu nta burenganzira nogira bwo kuvuga ati ndaba ni mu mureke ese baba bamuretse habaye iki ese keretse banditse ati vise ntiyemeye ko yatsinzwe ntibarinde gusoma urubanza nuko babikora ubu rero ndaba n'impaka barusoma nibarusoma hanyuma kubera ntarimo aburana na leta burana nanje nimba rero ndabazova mu gasho jewe nije nzotonda mvuga ati jewe ku ruhande rwanje ndamubabariye ambo ibyo rero bizova ku burenganzira bw'imitego ikomeye kuko genda ashaka kuvuga ijambo ndamubabariye ndaba yasohoka ibararika oya erega ndaba yavuye mu gasho agiye ndaba hitaza yiyoroheje bari baduteranije ku mwuga erega ndaba bari mahano nubo ndaba abagikora akazi ariko we yaje afise umugo wo kuvuga ati nanje aho yashyize mpamushyira jewe nkanjye ho kugira ndabafunga nubanza nkajya mu kuzimu cyangwa ibyanjye bigahera cyangwa kugira ndabatsinde umva nimba munamuhanura mumubwira ati uku nta buzu uzojya mu ijuru wariwe wowe wicara uzi ko twakugira umutsinda ntibibaho niyo urubanza barukura muri iki gihugu bakarujyana muri gasaburamanza yo ku isi niyotsinda yotsinda gute icyo cyo ntikibaho ahubwo kujyana ukwiruhiriza ubusa nguko uko urubanza rwa Ndorenga Deo rwanyikijwe Procureur Ningabire Isaac arahezagira buramatari cari ku mutima kirururuka abana ba Ndorenga Deo bisanga bagiye kuregwa nk'imfuvyi zitagira se kandi agihema muri kino kiganiro muraza kumva imvu n'imvano y'ifungwa ryo muvyeyi se w'abana Ndorenga Deo akaba yakuwe ku telefone na Professeur Domunezero ku bwa Renape Burundi sangwe ikaze. Freedom is coming tomorrow. Get ready, mama, prepare for your freedom. Freedom is coming tomorrow. Get ready, mama, prepare for your freedom. Freedom is coming tomorrow. Yeah, oh, you will listen to mama. Yeah, oh, you will listen to mama. Yeah, oh, you will listen to mama. oyaye ajya amasezerano nta sano bifitaniye ajya amasezerano nayo bayanditse n'izigwi zibiri kandi nayo bayanditse ahagarikiwe n'abo bantu bavuga ngo twebwe ngo twatumwe n'umukuru w'igihugu vuga aya masezerano se yamufunze ikintu cya mbere kimufunze nuko yasohoye odiyo vuga rero ubu rero afungiwe iyo odiyo ariko bisabwe yuko idosiya je bampamagara nkatanga umuco nzotanga umuco yafunzwe nande ya ibyo je sinobimenya kweri kuko kumenya wafunze umuntu ari we witwaye je sije nitwaye
Ndurenga Deo uravuga yuko warenganijwe upfunze hadakurikijwe amategeko bivuye ku gacinyizo uvuga yuko wagiye uragirirwa mu murimo wawe wa misi yose wo kwimba utare mu ntara ya Kayanza muri komine Kabarore wotubwiye ingene vyagenze kugira abadukurikirana bamenye ivyakubayeko bamenye ingene vyatanguye naho bigeze no munsi. Ego cyane mwakoze. Jewe uko byatanguye nari mfise amasezerano asezeranye na societe Komebu y'ukuntu nzohora ngemura ndabaha ibiro 12 burindwi zibiri ko zitashe hama ubundi butare busigaye bucagutse kubyo 12 baca banyereka ishyirahamwe ryitwa CDP nzohora ndabushiramo akabari babungurira aho nabwegeranyiza kugira ndabutunganye ndonkemo bwiza njana baciye bampa n'abapolisi bazohora baburarira bahakorera abapolisi bahaba ijoro n'umurango jewe nanakora nitahira nkasiga gusa ndabitoye ibiroko bikwiriye amatati rero akarengane kari nagumye ndengana vise ntiyandurutse ava iwe ahasanzwe nawe yarahawe aca nsanga aho nkorera kubera abonye umwimbu ndahakura aca nsaba yuko nomuhamwo izina nanje ndamubarira ati zana haji wawe naye nzane hani wanje dusangire koje hoho nakora munsi yaho ise nakorera hanyuma arambarira yuko nkamuhaye mwizina nanje nko hakorera sanzwe nzi ubuhangange bwiwe no kuba yemewe cyane gusumba twebwe muri societe kubera ngirange ibintu baba bahurira ko twebwe tutazi nemeye ndamuha mwizina hanyuma icyagiye kuntera rero ikibazo hagiye kuza imishwani ifatiye ku nyungu ashaka kuntwara kandi mbona akaza rero kube tugiye guhembwa agacagaburira amazina 6 kuko mu gihe amafaranga we niwe yahembwa niwe yafata nayafata none ni kwifatira amafaranga kandi akazaraki waje kwabaye kumuha izina tugeze guhembwa agacagaburira abantu 6 na karole twahembwa nk'imiliyoni 100 n'akagereranyo gaca usanga ampaye ayo mugabane wanje gusa kandi mu gihe twari kugabura turi babiri nk'uko sanzwe nzi ko dukorana niko we yacatwara y'abantu 5 yacatwara y'abantu 5 nabaza ni gute none wewe ko tutagawe ko turi babiri ngo na mafaranga ngo harimo amazina y'abachefu 4 nabaza abachefu abahejewe ko kazaraki wanje baje mfite amasezerano na societe abachefu ni bande we yambarira yuko ari abachefu kandi batari bo tutokora bimaze rero kundugura nituye mustantene na dutuma na Victory ndamubarira ati jewe murabona ko aije mpawe amasezerano kandi amasezerano ifite na societe y'ukuntu nzoza ngemura naho ibindi nzobishira ikabengurira ayo masezerano mustane arayazi ubwo twasinyirane na societe ari hari kumwitura ndamugira yuko je ndiko ndarengana ndamugira yuko ari karagaburira amazina jewe nkazi nsaba yuko amazina yo yambarira mustane we yambarira ati wewe urabona Feseni ko ari we afite ijambo rya nyuma muri societe wewe mbona wo kwemera ugaca bugufi mugakora nuko ntuhave ubura imbwa n'imbwebwe no kwirukana burundu rero nkaca numva intege ziracitse kuko ubona ikwitura numvise atakintu amfashije asanzwe azi amasezerano twasezeranye ko akazaraki wanje naciye ngenda n'ubundi mbona birabandanyije hama nca nitura kandi musitani yaje ibintu birandambiye wewe ngo tujyane muri societe ko tugira amasezerano wewe urayazi we yambariye ati reka basi ndagenda twakoze wabura amatare ajejwe umubano yitwande nzi izina twakunda mutazira Kagame ni nomero yiwe ndayifise hanyuma jewe niwe na telefone ko zabura amatara mu byati reba wumvirize uyu Ndurenga na vise n'ikibaye ko barapfa kuko nimvukira zimwe nituye ko zabura amatare aca tuhamagara je na Viseni yatucaye mu hoteli yitwa Arufa y'ahantu bita Ukirema aratwumviriza ndarega karengane kanje n'ukuntu ndiko ndarengana kandi asanzwe we afise we kwabaye kuntera
kose ya buramatari yafashe ingingo avuga ati kweri jewe urumva muri mwebwe nta muntu no kwirukana n'umwe kuko mukorana akazi ntago mwambariye ariko rero ikintu mpanuye genda mukorane muri babiri gusa abo bandi ndurenga atazi genda muze mucamo kabiri ndurenga azohemba bashaka bise n'abahemba bashaka genda mukorane muri babiri uko gusa twatashe rero ibintu nziko biheze inyuma y'indwi imwe rero nagiye numva ntumwe ko muri komero mwako nyene na n'uwitwa Eric n'uwitwa Amusteri nyene bari kumwe na Vicente barambarira ati wewe wavuye kutumenera amabanga y'akazi kubatazi Amusteri ninde ajejwe iki Amusteri niwe arongoye society imbere y'amategeko uko niwe twari twarahanye amasezerano dayeri n'ubwa mbere kuko niwe nyene niwe mucifu wacu musanzwe kuko niwe agenda duha iyo migabane y'akazi tuzohera ugarukira aha we muri komero uzohazana ibiro ibi ubusigaye nabwo uzocunjanira mw'irya CDP tuce tukugurira hama ukuvuga hariho muzenya hariho komebu ifitanye amasezerano na leta niyo ntuzenya iyo CDP nayo irafitanye amasezerano na leta bimeze gute iyo CDP jewe sinovuga ko baba bafite amasezerano cyangwa batafitanye amasezerano ivyo byoreba babijejwe kuko komebu yoyo niyo ihuramo benshi uko urumva ubutare bwose twegeranyije turafise ibiro baduca ati ibiro bingana gutya dufate urashaka kufisa ahantu ushaka gukora nko mu ndwi nk'ibiro nk'ijana bakakubwira ati muri komebu uzohazana ibiro 5 ibiro 95 uzoca tujanira hajya muri CDP izo ari ivy'iwawe izo bari ivy'iwawe tuzoca tubikugurira kuba nta burenganzira mwe mufite bwo kuja kugurisha ahandi oya nta burenganzira dufite bwo kugurisha ahandi kuko nta nubwo tworonka kuko nta bipapuro tuba dufise mu masezerano mwe mufitaniye na ntuzenya na komebu wahawe na wahawe na societe we wateza utanga ibiro bingana gute je nateza utanga ibiro 12 buri ndwi zibiri bandaneza aho warugeze hanyuma barambarira yuko ngo mvuye kumena ibanga ry'akazi ngo kuko ngo akazi kameze ngo nk'umudamu n'umugore kuriye wowe rero ngo miliyoni dutanze ngo dusoroye ku bwawewe ngo burya ngo bagomba twicira akazi ngo n'Imana ikinze mu gihe nari mvuze ukuntu dukorana na CDP na Komebu sinzi ibyo nashatse kwica ibyo ari byo ati burya miliyoni dutanze uzosubira mu akajya akazi ari uko uzimpaye zangana gute imiliyoni 50 nizo banciye David none je ko nituye abo dutunganyiriza ibanga namenye nirihe je ko nituye kose ya buramatare ku bibazo dufitanye na Vicente namenye ibanga ry'akazi gute barambara yuko rero nkashobora kujayo nkayabahaye mugabe nsanga ibyo biko birava kugira abahango kugira abahango nitwabo yukuntu hatunganyije n'umuhimbo w'ubutari ndakuru uko bungana aho ko gushaka kugira abahanyomore burundu n'ubundi nasubiye kwitura musitanteri nyene Victor ndamubye ati nyakubahwa urazi ko ariwe wandangiye kose abura amatari yadutunganyirije kandi tutaba twese dushimye ariko kugeza iki gihe n'ubundi baranyomoye yuko amafaranga batanze ngo basoroye turavuye kumena ibanga ry'akazi dasubira mu kajya kazi kanje ari uko ndayabahaye aho nyene ntuzenya mu kiganiro Kenny Claude yagiranye na Ndagijimana Vincent niwe bavuga ngo niwe yahamagaye ntuzenya Mustane Victor ngo amwereka yuko ngo kuri stock wari ujejwe ngo habuze ngo utari bungana n'itone bivuga kwiki oya ivyo ntuveshi kuko yubaza tuba bakontoroye ngo nabuze itoni Mustane guca mfata akampana nkuko abandi bahanwa kuko n'uwagaramije nayo bamufatanye garamije nayo ibyarahanwa jewe itoni ntibari kumfatana itoni ngo bagende batamfashe cyangwa ngo babanze dayere mubanza mukareba ntibari kunca amafaranga nkayo ngo bagende batakoze n'akantu k'akaresi ka PV k'ibyaha nagirizwa nayo ndishe n'ibyo ndihishijwe bisigura yuko ukuza kwa Mustanteri muri ivyo vy'imiliyoni 50 service ntiyamuhamagaye niwe wamuhamagaye nije namuhamagaye cyo bwanje banda neza aho nyene we yambariye ati ndurenga ibintu byanyu urabona ko bigoye
kandi Visenti urabona ko afitaniye ubushuti na Amstel barashobora kuba bashatse kugira bife kugira kijya kibanzo cyakwe bagiye Visenti kubera babona umwimbu ngira ngo bo hakuvungana wewe reba uyabaye kuko ni nk'umutego bashatse gushira imbere igihe utayabahaye kugira bakatwara ako kazi wewe reba ko ako kazi ugafisemo inyungu wemere yabahe byitwe yuko uzokora nk'umwaka wose udahembwa mugabo ntutakaza akazi kuko urana ntiwize ejo havura icyo ugaburira umuryango ndavuga ati none ko atamafaranga mfise nayemeje kubaka akazi mu Kayanza k'umuryango uranje gombeho nk'abandi nibangiriye inama kubera asanzwe arongoye Kopeke yararongoye Kopeke mu bya komite niwe yangiriye inama ati wewe reka tawufise reba ukuntu gwatiza ijyanzo muri Kopeke ndabukunda bikugirira n'ingoga uyaronye izo mpanuro bazimpa bari kumwe n'umupasitori yitwa Mugabo Nihera umupasitori w'Abatikamu uko n'ukuri ngaragaje Imana yo mu ijuru Imana gatondera byumva hama jewe rero incangwatiriza inzu muri Kopeke byihuta acira bingiramo mu kiringo cy'indwi nkazibira amafaranga yenda yabonye baca bampa ingwatimi bagwaye amayarangana gute muri Kopeke banguranye imiliyoni 30 hama incankuramo imiliyoni 25 izindi zasigaye kwa bijya bintu byitwa na maintenance ncantwara imiliyoni 25 ni musitani nyene yanazinjaniye mu ishashi ndamubwira ati ingo rero tujane ndazibavuna kugira ejo ntibongere kumpinduka ati uko hariho n'ayandi mafaranga nayo guhembwa imiliyoni 14 n'ibihumbi 400 batari bwa mpembe ayo rero yaciye afatanya n'izo miliyoni 25 acira yabashira ndafabwira ati rero ni mumpe akaresi k'amafaranga ndishe nashaka kubatega agatego nanje ngumana akaresi barakanyima ahubwo baca bambwira ati ibanga rya mbere urabona warimenya urabona uko rikugize uvuye ko ku munwa ugakura ku munwa y'ibibaye uragira ingorane zindi musitani y'amano yambwira ati ndurenga aha bakubwiye ngo ugumye ibanga ntukure ku munwa bashatse ntugende uvuga ibyo bakugize ugakura ku munwa bakakwirukana bundi ntuzumbaze amafaranga ahereje musitani arabona ndabasabye neza barayinyimye abo ni bantu za Visenti aba Amstel nyene incare ndagenda baca bambya ngo ku kazi rero ngo kuvuvu ngo ntugenda ku kazi twagenda ngo uzoza uhembwa ngo wicaye aho nyene niho ntuzenya Visenti avuga yuko ngo baje kugira controle ku ntuzenya kuri stock ngo wari ujejwe acavuga ngo bace bakubwira ngo ubu ngo ivy'ubushefu bwo kurongora ntuzenya stock ngo urabwatswe ngo ucyuba umukozi nk'abandi ngo uzoza urahembwa nk'umukozi nk'abandi ukuvuga naho nyene bari bakwirukanye utari gisubira kugira ntuza kuja mu kazi naho bari banyirukanye kuko nta kuntu bari kumbwira ngo baje kunkontora kuko societe nta kuntu ari kunkona ko je societe yari ifise ibiharuro twavuganye ntarengwa bandaniza wari ugeze hanyuma bacabya ko bazoza bampemba ngo Visenti ntibagiye gukora arongora akazi ariko rero mu uwo mwanya twavuye nk'aho dusezeranye yuko tuzoza tugabura turi babiri nyene ariko ntibyabandanyije n'ubundi tuvuye gushora kuko twashorera amezi 6 ageze guhembwa n'ubundi mbonagaburiye amazina 6 kandi kuri ayo mezi 5 mwashaka kwa mwaronse umwimbu ngana gute mwashaka kugabura amahera ngana gute mwayo mezi 5 cyangwa 6 unashobora gushora itoni 4 nusu nko mu mezi 6 ugaca usanga rero aho rero mu izo toni 4 naba nakuye ko wa mwimbu w'ibiro 12 ngemura buri ndwi zibiri twashobora kugabura nk'inyungu y'imiliyoni nk'ijana mugabo cyo ugaca usanga ntahiye imiliyoni 20 nako 10 yumva nk'imiliyoni 100 ugaburiye 6 nawe uca wumva hari n'igihe nashobora gukora nk'imiliyoni nk'ijana 20 bivanye n'ukuntu ibiciro twasaze byaduze kuva wenga wacu twa miliyoni 20 ego mugabo nkaguma mfise none yuko atwara amahera ngana gutya aba yashiriye nk'abazi nkanababona n'ubu nibyo naciye nsubira ndavuga ati inzego zose nituye birase inca nitura kura amatare yitware micisha hayo kura amatare ndamwiganiye
nagize ngira ndamubwira ati n'umwaka uheze mpembwa nicaye kandi akazi nakirukanwemo arakiwanje ni kuvuga weje kuyimiza miliyoni 50 baciye bakwirukana wahembwa udakora nahembwa hakora umwaka hafi n'igice hanyuma rero muzabura amatare acituma Viseni we yisigura avuga yaje yisiguye avuga yuko mwa amafaranga bayaje ubunete nibye ngo wazivyo zijana naje nicyo nababajije izo leta nazivyo nzijana hehe urumva ntiyasubiriye kuvuga abacefu twemba uko bangana hamagura amatare aratumviriza acavuga ati ibi bintu bifatiye ku nyungu mudahurizako acavuga ati uko ndurenga yaza kuba yibye ubutare yari gushengezwa nk'abandi bose kandi yibye ubutare aca hano n'amategeko ko aba yibye ubutunzi bw'igihugu kandi yaza kuba yibye ubutare kuko namwebwe mwaca mufatwa kuko nta mpamvu mufise zo guca amafaranga nk'ayo ku muntu yibye ubutare kuko nta n'amategeko mwari mwisunze kira noneho mwaranakorana kandi twaranakorana ati kandi yaza kuba yibye ubutare umwe yamuciye acaja mu kigega cya leta ntiyayiguca aja mu mufuko w'umuntu ati ibintu byose ndabyiteza ko ingingo mfashe ndurenga amafaranga kuko nta mbona mwagiye mwandikiranira ukuntu muyarihanye ati kuko abe ndurenga be nawe vise n'akaresi mbona mwigeze mugiranira ivyo rero ndavyitisa ishavu n'inzigo byoba bidahuriza ku byo mukorana ati kuko igihe leta yokurikira neza ahubwo we vise ntiwohanwa kuko iyo umuntu afatanywe forode amafara aje imbere y'ubutegetsi hama amande bamuciye akaja muri leta mu isanzo bene yateza kubikurikirana we guhamagara inzego za ubuyobozi bakurikirana iyo fraud ingene yakoze ukuntu yakozwe amabasaga nayikoze nkanwa n'amategeko hamiye amafaranga naho nshiwe ntacaca mu mfuko w'umuntu aja muri leta no mu minsi yahera nabonye bandungikira Vicente na Buramatari barandungikiye amafoto y'abakenyezi bashika bangahe bari bafashwe babo bambi ni nacyo rero byati nubwo butare mwarabufatanye koko hama Buramatari avuga ati genda mugume mukorana uko mwahora mukorana gusa ati niyo ngingo mfashe inca ndaharura ati none ga yemwe ko n'ubu ndaguma ntakira nta kintu bafasha kubara yarakubwiye ngo mugende gukorana muzogume muhemba ayo mazina ane adasanzwe mukorana mu ntuzenye mu kazi ni Buramatari kandi mu gihe kose wa Buramatari yavuze ko tuzoza tukaba turi babiri hanyuma ndavuga ati nta kindi kintu usigaje kuko mu gihe musitaneri byanse na kose kominari ya komini kabare yarakoranye itwumvikanisha biranga nakoza Buramatari aduhanuye biranse na Buramatari urumva biranse aciye mfata umwanzuro wo kuza kuhiga abofasha kugira je ndavyiganira umukuru w'igihugu bambarize aba bacefu mpemba abaribo nagerageje kurondera umuvugizi w'umukuru w'igihugu yitwa Diomede hama ndamusanga ndarondera mwene wabo n'umukuru w'igihugu yitwa Bonaventure ndabiganira ibibazo mfise uko byagenze n'inzego nagiye ncamo zose n'imyumvikano bagiye batwumvikanisha baca barambarira ati ubarabwiye Mayondori uwo Mayondori nta n'uwo narinzi bambariye ko ari we asanzwe arongoye byose baca baramutelefona yari Dubai igihe umunyene icyubahiro umukuru w'igihugu cyacu cy'Uburundi bari baje ari n'abagwiza atunga Dubai aravuga ati ndurenga mubarire ntivyigo bishikira umukuru w'igihugu nzoza inyuma y'indwi imwe nzicara hamwe ibyo bibazo byabo ndabikemura hama arambariye ati we banza ugende nzogutelefona yashitse inca nsohora rero nshitse muhira nca nongera nandikira audio musitaneri kubera ibintu byose byaba abizi kandi yabibona ndamwandikira audio ndamubwira ati jewe nituye inzego kandi namaze kubona umubonano je ngomba kuzituma umukuru w'igihugu audio iriho kandi iravuga ibyo iravuga kubera umuvugizi w'umukuru w'igihugu yambariye ati igihe utotunganyirizwa nce ndabijanye n'icyubahiro abanze abitohoze neza arebe abo bantu hemba baribo kandi mu gihe atamutegetsi yemerewe kurusha mu byo kwimba ubutare hama ndayandikiye musitani Victoria ndamusaba yuko ntunganyiriza ibyanje harigwa nditura umukuru w'igihugu musitani sinzi ukuntu yayiherereje n'ukuntu byagenze ntabyo zumva nayo murungikira ugira ambarire sosiyete kubera ibyaba byose abizi
naciye ngenda rero nyuma y'indwi numva Diomede umuvugizi w'igihugu arampamagaye naciye ngenda gusangira Bujumbura baca baranjana no mu biro kwa Mayondori aho nasanze umuvugizi w'umukuru w'igihugu nyene ndasanga Bonaventure mwene wabo n'umukuru w'igihugu ndasanga no Mayondori ntawo narinze ndahasanga na Musteri nsanga batumye ko na Ntakirutimana Victoire Mustaneri na Vicente jewe rero ndigana ivyanje vyose mbere ho nagiye navyanditse basoma ku papuro navyanditse kugira simbyibagire hama barabaza rero Vicente na Musteri babanje kubabaza ati none amasezerano ndurenga afitera sosiyete haraho yigeze asiba kuzana ubutare bati yavuzana baravuga ati none ubundi aho mwamuvye azohora bushira haraho yigeze asiba kubushira cyangwa bwo bwaranyurujwe ngo ya baza none ayo mafaranga mwayamuciye ku mpamvu yihe baranse rero kuvuga icyo bayanshiriye imbere yabo bategetse bari bahari ukuvuga yuko ivyo byose bye bigeze ngaho kubera yuko ikingo c'umwaka bibaguhaye cyo kuriha za miliyoni 25 ze zisigaye cyayi kigeze ubona yuko warenganije twitamwo kuja kwitura izindi nzego mu busanzwe ho niba ibwatamwe no kuyanyishuza ahubwo nababajwe n'ukuntu nguma mpimbe y'amazina kandi jewe ari je mwe nakazi bandanya hanyuma baca biregura avuga ngo najimije intete ngo barongo intete ngo z'umugemuro ngo natoza ngo abapira ngo sindazishikane kuri Komebu nkuko twabivuganye abatazi abapira ni bande n'abakozi bari mu ntuzenya bakora munsi yawe cyane nabo wakoresha n'abakozi biwa nabo nakoresha bo hari ukuntu nanje nabacagaramo ijana kugira bemererwe gukora nkuko najewe sosiyete kugira inyemerere gukora yanciye ibiro 12 kuvuga baba bafitaniye amasezerano na sosiyete Komebu yo gutanga ibiro 12 nawe tugenda mu ntuzamo wakoresha nayo musinyanya yandi masezerano kugira nabo babandanye bakorana nawe bandanya nico bireguza imbere ya Bamayondori nabo bantu bariko batwumviriza jewe ndisigwa ndavuga ati ni munyumvirize neza ko je sosiyete yabise ibiro twavuganye shake nkori toni 2 ku munsi dateza kubaha ibiro 12 twavuganye ibisigaye navyo n'ubundi nabigurirwa niyo sosiyete nyene ahubwo nibavuga icyo bayanshiriye icyo bavugisha ukuri mu gihe nagenda nsaba yuko nosubizwa amafaranga yanje banyambuye n'ubundi Mayondori yavuze ingingo nk'iyo buramatari yavuze aravuga ati ndurenga ayo mafaranga ni uko mugera imbere ya sene bakakurahira ko yatamwandikiraniye kandi birabonekanye ko ari ibintu by'inyungu mutigeze muhurirako ikintu mbona no gufasha amafaranga yahebe hama icyo ngoma ndagufashe imishwa nose yavuye mu gutera ku kazi kandi arakiwawe ati none vise abo bantu uhemba aciragaruka kubaza Vicente abo bantu avuga ko ahemba atabazi urabazi yashimye mu kuvuga Mustaneri Victor avugamo n'uwitwa Eric mwene wabo na Musteri insha nsanga rero kwa guhigwa kwanje nariko ndahigwa n'inzu imwe kwa kuni naho nitura inzego ntizinyumvirize urumva nciye sanga aribo ubwa mbere harimo mwene na Musteri kandi ari twagirana amasezerano usanze ndamuhemba kandi aramuderegitera ntwara usanze Musitaneri nawe arimo kandi amasezerano twagirana Komebu wewe anayazi kuba bigaragara yuko na za miliyoni nuko yagiye kukwishingira muri ntuza muri Kopeke nuko yarazi yuko yicaza kuyakurako nje baza kuba barayasangiye kuko urumva ndebye impanuro yamari kumwe n'umupasitori yitwa Mugabo Nihera bampanura icyo kibaje no kumusanga imihanda bananira biragaragara nyene yuko bafise n'ikintu bayavurirako cyo bandanya hanyuma Mayondori acavuga ati je mfashe ingingo kuko ndurengasi niba afitanye amasezerano na sosiyete abe wewe Vicente abe wewe Mustaneri abe na wewe Eric nabo bantu mudashimye kuvuga mwese nimumve ko ndurenga nagenda yikorane uko yuko arasanzwe yikorana ariko ndurenga ko gusanzwe wikorana mwakorana muri bangahe ati wewe rero kubera usanzwe ufise amasezerano ugiye kongezwa ibiro uzohora uzana
atuvuye ku biro 12 ubugiye uzozuzana ibiro 33. Nca numva ko ari umutego bashize ibiro kugira bareko ndabihakana. Naye ncavuga ati ntacyo nzobizana. Kuvuga amasezerano ya mbere y'ibiro 12 baciye bayahagarika baca gusinyira amasezerano yasha y'ibiro 33 zo rutanga muri ntuzenya muri komeko. Rero niho yaciye ambarira ati uvuye ku masezerano y'ibiro 12 ugiye ku 33. Nca numva ko bariho umutego. Naho nca ndavuga ati ko ngize Imana bakankura ko abantu ndavyemeye. Baca bavuga ati camujyana amasezerano mashasha. Ayo masezerano turayandika mfise naca yivugira ati ni mume indwi zibiri nkuremo ibintu by'iwanje. Baca bavuga ati nayo masezerano nimuyandike n'itariki azotangurira ku kazi muzandike kugira ntibize bigaruke. Ako kanya rero baca bandika amasezerano ko nzoshikira akazi tariki 13 z'ukwezi kwa 12. Inshadaduga ibyo byose twayivugana abantu bose ariho bari kandi ingingo yafashe abarongoye sosiyete. Izo tariki 13 waye gushikirizwa akazi ukwezi kwa 12 hari mu mwaka wiwe wa 2020 uyu mwaka uheze mu 2021. Yego n'amasezerano biriko. Inyuma yaho rero nduze bukeye bwaho ndaye muri ijoro rimwe naciye mpamagara ku telefone na Buramatari ambara uzuzane amasezerano. Nagiye ndayacanye acambira ati zana original. Ndavuga ati original original ndaguha uko n'umuntu yize ajana fotokopi nta diplome original ajana. Hama heje kuyasoma acambira ngo umviriza ndurenga unaguhanuye uranga. Jewe rero n'ubundi simva kwijambo naho wonyica ngo utegezwa gukorana n'uyu Viseno. Mudakoranye nawe ntawe wokora. Namba sosiyete yagutunganyirije ego ndabona ko yagutunganyirije nivyo. Ariko naje nta muntu ashobora kumvogera. Ndavuga ati neganya kubahwa ko uyu afise aho yahawe. Nanje abafise aho nahawe. Aya masezerano twese abaduhaye bakaba bamuye ko bakabirukanye n'abandi bose. Kunyivangira mu masezerano nguti yambwiye ati bitagenze uko nawe ntawe ukora. Turaharira ndavuga ati nanje kuri gusaba kwana n'uyu notuma ndagaheba. Dutanye amajambo kikera acambira ngo basigenda ngo murondere abantu babahuza ngo nimuhuza abagenzi mwagendanye cye musangira babahuza. Kandi babe bamaze kuba kubw'intuzenya kugutunganiriza kandi baje kuntunganyiriza. Hama Buramatari gato yongera arambara none ndurenga kugira basimukorane na Vise n'ivyo genda gute. Ndavuga ati sosiyete yamaze kumuhurako. Namba shaho dukorana nazane iwe aho yahawe nayenza naho nahawe duteranye. Namba shimye naho kuza ko ndamuha akazi naze tugende muhira aze ndamupaturure ndamucuwagwa. Asubiza n'amafaranga yanje nibwe bantwaye kuko nayahebujwe bambye ati yahebe subizwa akazi kawe cyane ivy'ingorane naze gusuzugura uwampaye. Nabashaka duterana naze rero asubiza amafaranga yanje bantwaye. Buramatari yavuze ati genda murondera abantu bahuza rusha turataha. Mu nyuma nagiye gutya numva ahamagaye abantu baduhuza. Buramatari oya Viseno. Uko turungitse tugere turondera abantu baduhuza. Yesu numva abantu barantumye ko Viseno akeneye ngo batuze abantu yabarondeye. Baronda musange ku hoteli iwe. Ndabyaje ku hoteli wa Visenoza. Kandi bahurira. Baciye baciye tugana ku hoteli hano bita Kiremasini ukuntu bayita iri imbere. Hoteli iri imbere y'urusengero rwa Penigoti. Aha ku Kirema. Inshasanga yazanye uwitwa Wiliso n'uwitwa Eric. Baca rero atuza we kutuze asaba avuga ko nubwo ibintu byagenze gutya tukageraho igihe dushwana bikagera hejuru twumvikanisha twongera tugakorana ibibazo bigahera aremeye basi ko twakorana turi babiri gusa. Kokwibutsa yuko mu kiganiro yagiye ntuza Kenny Claude nyene yagiranye na
Ndagijimana Vincent yuko Vincent yavuga yuko igihe ngo bagende Bujumbura yuko ngo mwamugize kwiterabwoba ngo kugira basinye amasezerano mashasha, ariko kandi bamaze kunuza yake ni Claude amaze kugira ku ntuzenya ku rubuga akagira ikabarore. Vincent yarahiye avuga yuko ngo ahubwo ngo wewe ngo wagenda ngo ukabesha ngo wari wagiye ngo urabesha ngo ivyo wabesha byose ngo bizarashika ngo bacavuga yuko ngo wewe wabeshe. Mu majambo nkayo yavuze yuko ngo ubwa mbere yavuze yuko yagizwe kwiterabwoba n'umuvugizi w'umukuru w'igihugu, ariko mu nyuma Kenny Claude amaze kugira ikabarore arahindura avuga yuko ngo ahubwo umuvugizi w'umukuru w'igihugu ngo yabimufashijemo cyane ngo arabumvikanisha ngo arabona ngo yuko ngo wewe murababesha, ukuvuga yuko yagiye arahindura imvugo aho yagera hariho hose. Birumvikana cyane uko ahantu hose agiye agenda ahindura imvugo, kuko Kenny Claude bamubaza yarivugiye ku audio ariho yarasohotse aravuga yuko atari wamfunze, atari na societe mfunze. Turafise audio mu mwanya twaca tuyashiramwe yego, kandi aranavyivugira yuko atakibazo dufitaniye na societe. Iyo byose byari ibintu nyebyo bigira bikunde ntibimufate byitwe ko ari amatara afunze abyikureko. Hanyuma inyuma yaho musabye ko twokana muvyi mumaze guhura ku hotel vyagenze gute? Tumaze kugenda guhura ku hotel wewe abari baje twumvikanisha ndabakubyiye amazina numva ariho ntibarapfa. Iwe yasaba yuko twoguma dukorana nkuko twahora dukorana mu gihe amaca yatugiye ngo tugiye twende batumviza je ndamwakira ndabya tuwe nta kintu dushobora guhurira ko nawe ndindira amatariki wihaye gusa kwagera ushaka yuko tuzosubira kugira icyo duhurira ko kuvugana ubanza indira itariki zawe wihaye zigere amande nkangura akazi bizo bivugana ndi mu kazi twavugana haratangura akazi hama we yagiye ansezeraniye imbere y'abo bantu yuko nkazohamukorana wazotuma hanyicira cyangwe ngo ntamwicire ashaka kukaca nditahira ebwaho naciye ntumwako muri documentation nditaba mbana telefone ku telefone nabonye hama barambarira ati mbarira documentation akorera mu Kayanza nyene ku mutumba wita Bukirema. Barundi bambajije mu ituze nta nkoni bashizeko nta n'igitsure bashizeko, bambajije ati ufiki na Vincent ndabajije cyane kira kimeje dupfa na Vincent none kwavuga yuko woba wibye Butare ukamujana ngo mu Rwanda ngo ahantu bita mu Gisenyi. Nkugira ati oya ibyo byoba ari inyanyuro z'amajambo ariko bashaka guhinyanyura ati uko ibyo dusanzwe dupfa tumazemo iminsi ari navyo kuva mu ikomine no gushika kwa Buramatari na gusaba amatari yadutunganyirije badutunganyiriza ku matati dufitaniye kugeza igihe ni tura societe yafashijwe n'umuvugizi w'umukuru w'igihugu. Ndabona ati ibyo nuyibazo byo ariko biraza ku majambo ejo yambariye turi kumwe n'abantu ariko batumvikanisha avuga ko nkazohamukorana. Ibyo ntacyo ndabizi ko ati uko yonza ko arafata ubutayimba narafashwe kandi imyaka 2 iheze narirukanwe mu kazi kanje kugira ndonke n'amasezerano imba narakurikiranwe n'ubutungane bwo Butare niyivye. Ndamuvira rero ibibazo dufitane n'ibyo societe yatuhereje ndanamubwira ati n'amasezerano ndafise nandikiwe nta by'amaudio wabajijwe babaje kumbaza ibyo dupfa. Hama rero abarambara ati zara amasezerano wasinyiwe amasezerano ndayabaha barayasoma. Hama barambaza ibya audio nasohoye nabyaciye audio mu kwisohora nayisohoye ndayirungikira mustaneri barambaza ati none umubonano wawe wawurose ati nk'umuntu w'umunyagihugu hazi uko umuntu aronka umubonano n'ibiki uko nawe wumbariye yuko njana ku mukuru w'igihugu uje imbere nkaje imbere kandi igihe n'ikibahiro ndamurondeye atanabi ndamurondera kugira ntunganyirize ukarenga niko ndarengana nta cyahimba nkoze. Ejowe rero nari nawemerewe barabyiga hatunganyije bace babimbyiriranye n'ikibahiro nkatunganyirizwa uzana amasezerano ndebe ndayareba kuyareba cyambye ati sha nibitahire je mbona nta cyaha kirimo mbona uzira biraboneka neza ko murapfa inyungu mudahurizako. Icyo wabwiye cyo niwandika inomero za telefone itariki nizagira kuja mu kazi kawe ntuze mwige muhicanira uzogire telefona
umuntu abangukanye kikare kuri nomero za telefone ziwe acambwira ati iyi kopi genda ukoreshe fotokopi y'aya masezerano ugenda ubimenyeshe komiseri w'igipolisi ubimenyeshe na musitanteri igihe amatariki yozogira mugiye kugwanira mu kazi bazobe babizi bame hafi nace ngenda nkoresha fotokopi numa amakopi y'amasezerano n'uwo muri komisariya niyari ayanisha ndashira musitanteri yabavyaticiwe nubwo nasinyiwe numvise ko Biseni afise imigambi yuko bazohamukorana nashatse kwitatu hakiri kare nirazoja mu kazi muze mumenye icyo nzira inyuma yaho ntashe bukeye Buramatari yongeye kumpamagara kuri telefone kandi acambwira ati nsanga hano mu biro ndajyana musanga mu biro acambwira ngo naraguhanuye wanka kumva ngoma ndakureke ko ndi Buramatari konecisha yoreme yego aho hari itariki zingahe uzibuka zari itariki 10 zari itariki 10 z'uku 12 nyene yego kuva hari hasigaye iminsi 3 kugira usubire mu kazi habura iminsi 3 kugira usubire mu kazi acambye ati ngira ndaguhanure akanyuma nzoguhanura akanyuma ku wa mbere acanyuriza umuduga n'abasirikare bacanjira ku gasho abasirikare cyangwa abapolisi bari abasirikare kuko afise abatabiwe n'abasirikare s'abapolisi bacanjira mu gasho wenyene ubwiwe yego banjanye mu gasho nta kindi nakoze nakumya mu gasho rero sinzi nabba bumvise ibintu kuparazo sosiye bitangwe kuyerera kandi ababirereje ntabonzi kuko je nabamenyesha makuru igeza nsanga je ku gasho kabisa naba byavuze abagenzi naba byavuze nde ntavyo nzi hama baje kunsambisha kuwa Mungu ku mugoroba nkasezera nsambishwa no mu komiseri bamwitore komiseri peje namubye ati none jiwe mburana nande yambwiye yuko ari muri Abatare anyitwariye anshegeje ngo ku none anshegeje mu biki avuga yuko wagerageje gutanga audio uvuga ko ufise umubonano ta ufise kandi bakayitera bwoba muri dosiye ya mbere nabajijwe bya audio ndabisigura baguma bagaruka kuri audio ukuntu nayivuze ndayisigura ndayiterera igikumu ariko nagiye utangazwa ari uko mbonye procureur aje acanyakangoma amasezerano yari procureur uyo Desire umudamu yitwa Desire Bizimana aravugwa cyane mu bijyanye no kurekura abashurashuje abana ku ngufu hanyuma jiwe ndamuhaye fotokopi arayanga ariko abafise amakuru avuga yuko bagomba kujya kabaseza bayatabure kugira bayasese ndamuhaye ndamuhaye kandi ndamwanyira acambarira yuko ibiza kuba ari kazi kanje ku mugoroba itariki 13 nahamaze iminsi 5 itariki 17 camona yaje imodoka nta nukunyumviriza ntaki cabanjana mu mpimba Ingozi nijya shambure nijya shambure tikose ijya batatu yaje kunyumviriza mu mpimba niho rero naciye numva dosi ihindutse banyagirizwa ngo ko nashoye ngo ubutaritone mu Rwanda kandi mu gihe ya mbere nagizwa audio none nasambishijwe no mu iperereza niyo bandaza cyangwa birahindutse nagize ubutare boye bigenze uko nta kintu narivuze ko kirekire kuko narifise ibyo nabajijwe bavuze ko mfunzwe by'agateganyo mboca ndanungururiza agateganyo muri Groupe naho nyene banyagiriza yuko nashoye ubutare avuga ati bavuga igihe nabufatanywe n'igihe nabufataniwe barabura icyabanyagiriza acava ngiye ubandikuye kubura nitegemye ngo ntanze ngwate miliyoni 25 haza nari fisiko naho nozi kura ko nabimaze imyaka ingahe banyirukanye mu kazi kopeki kiranyishuza n'igisaha bagomba abantu hora akazu kanje cyangwa mbura cyangwa mafunzo kuko n'igisaha rero nari maze amezi 10 nkaburanye kwa gatanu rero niho naje kuvurana baca urubanza igikubiriraho ubwo nyene baraburanye ndabajya ati bagize baza nitona bafatanye ndanasaba ati mbega ubunyitwariye ninde
ko ari umushikizamanza none we namugize iki kandi vise navavuga vise niwe ikaramburanya mugabo ntibashimye kuvuga ko vise namburanya ndavuga ati jewe mbona muhamagara abarongoye sosiyete bansenyiye nibo bogira icyo bovuga bakankura ko uyu muntu yakumye ankurikirana nta gaciro bigeze babiha bambariye yuko sosiyete ariyo yitwaye. kumwe n'ivyo ntuzenya Vincent avuga yuko ngo yagiye kugira controle kuri stock wari ujejwe yagiyeyo uriga amaze gushika mu gasho vyagenze gute? Sinome igihe yabigiriyemo nta kintu na kimwe no kugira amenya kuko jewe amaze kunkura mu kazi. Umukozi wawe yirukanywe ukiri ku kazi canke wawe wamaze gufungwa? Umukozi wanje twagiriye rimwe. Mwagiriye ni kuvuga we umaze kuva mu kazi nawe nyene yaciye yirukanwa? Ego kuko nanasabye mu mwanya ati hariho abakozi bamfitiye amafaranga ni miliyoni 9,100. Uwo mwanya na musitani yo yarari nyene Victor. Nabo nyene barogwe sosiyete banyagiye bavuze yuko azonyishiza amahera yanje. Hacaraza barahana Romise nako ntabure. Aramu urutonde rw'amafaranga bafitiye dusezerana bagiye kubanyishiriza ko bari bagiye ku kazi. Ako ni isana y'ijana yigezamo. Bimwe mu byo twaganiriye n'umuntu uzenya n'uwahoze mu kontabure wiwawe aravuga yuko hari amahera mwaha abakozi baje kwimba ubutare hama bakaza kuyasubiza. Mu nyuma byagiye guhinduka gute ngo baze kukwagiriza yuko utabahemba? Okay, bajya igituma baje kunyagiriza ngo sinabahemba. Nanje byarantangaje cyane kandi nabivuze mbere asene gusa nta gaciro bigeze babiha. Icyambere bafitiye amafaranga. Kandi harimo nabo nagendagize bitungwa mbere bivuga ko batawe no kwigurisha babijya kandi abakozi nyine nakoresha nibo Vincent yabandanyije guma akoresha nyene kubera bavuga yuko noguma mu mpimba kugira amafaranga azumbiye kuba nk'abahembye umukozi naho nibyo tubihinduka ngo nakoze fraud. Oya no kuvuga rero ari havuga ngo umuntu uze mukozi wawe ngo yari ukanganye ibitabo yahoragiramo kontakte ziwe ngo mugihe baje kugira ntuzenya controle kuri stock yiwawe ngo biboneka yuko ngo ari ivyo yaranyegeje ivyo bivuga kwiki? Ivyo ntacyo ariko bivuga ko kuko n'ubeshi kuko baranahanye nibi naho mize y'amafaranga yanje kuko nibari kungonora ibintu by'intete ntabwo nari kubigonora ahubwo nta n'ikintu kinini ari kuba biharuramo kuko jewe Vincent ikintu twahurira ko zari inyungu zimwe zicagutse kuri bya biro 12. Sosiyete nayo je sosiyete sinari ndongoye isitoke isetiwe komewe yamaye komewe yari fisa amasezerano twasezeranye wewe nzironka nzibura nategerezwa kumenya aho nzikura mu gabiro 12 twavuganye bikaboneka. None wumva komewe yari kuza kugaruka ku nkonora gute nkari umukozi wayo urongoye ntuzenya CDP ninde aho mwashuruta? Urongoye CDP ni amusteri nyene kuko ni wanarongoye komebo. Kuko duhanye amasezerano aratuvira ati wewe uzozuzana ibiro bingana gutya. Ibuzobishira muri komebo. Ibisigara bizucubizijana ajya muri CDP ndabikugurira. Umuntu uzenya mu makuru twaronse baravuga yuko ntuzenya Vincent nawe nyene ashobora kuba ari mu baramutse ntuzenya CDP ayizamwo gute nawe? Biragoye cyane n'ibintu byo guta n'ibintu bitatahuriye ari nayo mpamvu nagiriye ko ntanga amafaranga mumenye ibanga. Vincent hari mu mice irenga nyine nogereranya. Vincent sosiyete komebu ivuga ko ari umukozi wayo. Kuba rero umukozi wa komebu iyo bafise icyo ahembegwa. Ariko n'ububeshi bwo Vincent arafise aho yahawe. Arafise nawe imyonga akoresha nk'iyo natwe twahawe n'iyo komebu nyene. Nawe arafise ibiro yiyemeza. Nawe arafise ibyo yiyemeza ibindi nawe byo nyine tugahurira muri ya CDP twese. CDP rero urumva novuga ko bafise ibyo bahurira ko je nkomenya. Kuko ikibonetse cyose kiramutswa muri komebu ikiramutswa muri CDP. Ibyo byose ibibazo bije kubazwa keshi amusteri si habari. Byose byishura Vincent. Ibibazo bije kubazwa muri komebu kandi komebu isatwe ifise abadirigiteri bayiyoboye. Ibibazo byose byishura Vincent.
CDP nayo ihurikiyemo abantu benshi basangiye iyo koperative n'ibibazo nabyo nyine bifunga bishura Vincent urumva jeho bahurira n'ibyo bafitaniye amasano ntago nopfa kumenya ntavyo nopfa kumenya vraiment nukuvuga ntuzenya muri CDP abafise amasezerano nkayo yiwawe bose niyo bashikana ubutare baheje gutanga vya biro babasavye umugemuro muri ntuza muri komite yego twese duhurirayo twese arico twibagiye kukubaza icyo numva noba nibagiye no kwibutsa nuko numvise mu manza banshi bavuga ngo ntago nemewe ngo nashoye ubutare nkabwemerewe kubera babuze ukuntu banyagiriza fraud bacavuga ko nashoye ubutare ku izina ryanjye ntabyemerewe kandi mu gihe vyiwe ndabereka no ku amasezerano biranditse yuko jewe nduringa dewo dusezeranye na Komebo kuzohora njana ibiro 33 muri indwi zibiri ubu usigaye habwegeranyiriza muri CDP akaba ariyo ihungurira none ko bavuze yuko natandaza ubutare nkavyemerewe none iyo CDP cyangwa iyo Komebo byo yampaye amasezerano hamwe hanzo bushiro ubundi hanzo bushira iyo bariyo itafise amategeko umva noca mbona unadandaza ubutare gute nkavyemerewe kandi mfise je ndi umukozi wa Komebo kandi nerekana yuko hariho bose bagiye banyereka ati bamuzo bushira ubundi uzobushira akubatumviriza bamenye botahura yuko iyo ntuzenya iyo CDP ariyo yegeranizwa mu butare bw'abagize intuza basinyaniye amasezerano na ntuzenya na Komebo bageka kubushira bamaze kubushiraho bakabubashorera bakaza bakabahera mu rubanza rwaciwe kuwa gatanu heze bakwagirije iki banyagirije ibyaha bitatu icya mbere bavuze ngo nakoresheje ngo kwararaza inzego ibyo nazararajemo sindabizi nambaraho mvuga yuko banje amafaranga bavuga bagaburira abacifu sinzi ko akira banarararaje icya kabiri bavuga yuko naronse amasezerano nkoresheje iterabwoba iterabwoba nakoresheje ntajya nzi uko kije ntabona n'imvise je nituye abomfasha kugira abanyumvirize bantunganyirize icya gatatu ngo nicyo gudandaza ubutare nkabyemerewe ngo abudandaje kandi nkababaza nabudandaje ko nabudandaza aho nyene nimurebe n'amasezerano aho bambwiye ko nzohora ndabwegeranyiriza kandi noneho n'itariki z'akazi zari bwagere ngo nje mu kazi hagire ibyo bambarira noba nononye nibyo byabanyagirije bitatu nibyo bya bitatu bakwagirije mu kuvuga yuko ivyuko watwara ubutari mu Rwanda ntibabigarutseko icyo nta kibagarutseko kuko nta shinga bayikugira kuko icya mbere imyaka imwe yari iheze kandi hariho igipolisi kibirarira kandi ntibari kuba barafatanye ubutare ngo ngene hashengejwe ahubwo nogira ko mbaza namba abanyamategeko bo twumviriza ahubwo babaze igituma twafatanye ubutare amafaranga babanjiye yo caja mu isaho y'umuntu ntaje mu kiga cya leta mu gihe umuntu yivye ubutare ntakurikiranwa n'umuntu akurikiranwa n'igihugu kuko abasahuye igihugu muntu uza mu mbisi yahera muntu uza mu byo ntuzenya Vincent yavuga yuko umukozi wawe ngo yirukanganye ibitabo ngo kubera ngo yikeka yuko ngo bashaka kubona ngo ingene iby'intuzenya by'ubutare bwagiye buranyuruzwa tumaze kubona umuntu uzi umukontabure wawe azwi ku izina rya Bernardine atubwiye ingene byagenze yuko imbere yuko hava yabanje kugarura mizero prise ku mukontabure mushasha Vincent yarazanye mugeze muri ntuzenya muri sentare mwo muraburana uba warabajije uti neko ibitabo twabirungitse muri sentare barakontoye basanga koko ubwo butare bwarazimiye ibyo ahubwo nanyamakaye na malogiste ane umukontabure yarashikanye nta bigeze bazana imbere ya sentare kuko narabajije ati natovyire ukuntu iyo toni yakontorowe kuko mwa malogiste ndazi harimo nk'amatoni arenga nk'amajana noba naraguze noba narashikanye mwayo mashiramwe abiri bambariye navuze ati mbona uko muyakontora siragirizwa itoni imwe kuko zirarenga nk'itoni nk'amajana noba narimaze kwiganyamo iyo myaka dukoranye amakaye nta n'ikintu bayagarutse ko nta n'ijambo na rimwe bayavuze kuko hajya bavuga yuko amakaye noba narayatwaye ngo nawe akayirukana bari bazi imyaka iheze bari bazi ko iba yaratakaye cyangwa tuba twayifashe nabi kubera turame ngo nta gaciro ariko turasanga yuko byose tubifise
barabona yuko bonyengeka ko icyaha bita fraude baca banyegekaho ubundi usanga adandaza ubutare havyemerewe. Aho twokwerekana kandi nk'ishirahamwe muri Yanaka Burundi twe tubona nuko Vincent nyene mwaye musanzwe mukorana ivyasohoka vyose mwarasangira ivyaboneka vyose mba mugize mwahomba mwese ari inyungu mu rubusa mukunguka mwese usivye yuko we washobora kubihomberamo kubera ko harayandi amazina ane yacagenda guhemba utazi jewe nice nabihombeyemo yuko nk'aba bikurikiranira hafi ntibitahuritse ingene ubutare bwaye kuba bwazimiye bukazimira muri ntuza muri stock icungerewe n'igipolisi wahawe na societe bataba muri byambo atamusi numwe bigeze bagira bavuga yuko bagize manka ariko vyaza kugira imigera bakaca baza kuvyagiza wewe wenyene Vincent Adara atata muntu numwe yamukozeko. Nta n'ukuntu societe ikuza kunkontora kumanka kuko societe ifite ibyo twavuganye ntarengwa. Nukuvuga ntinumvikana ingene baye kuza kukontora ubutare wari kuba warose mu gihe waba wabahaye ibyo wategeza kubaha mwasinyane mu masezerano. Icyo bajejwe gusa kunkontorora nuko babona bacungira bakareba yuko aho twasezeranye ndabushira ko no bana akaze kucisha ku ruhande gusa byonyene nicyo duhurirako kuko jiwe iyo sitoke yakomeye ni sitoke yiwanje aho ndavyegeranyiza kuko biba birimo imicafu myinshi kugira bifashe ndabitunganye neza kugira ngo ndonke ukuntu nshikana muri koma bya biro 12 bitunganyije neza ndonke n'ukuntu nshikana ibiro bisigaye mwe vyitwa rero muri CTP bitunganyije neza iyo sitoke ntabwo ari yakomeye yampaye ngo tuzadukona kuko ni sitoke yitwa aho ndabiringaniriza kugira nshikane amasezerano tuba twasezeranye n'iyo societe njanye ibintu byiza bitunganyije kandi noneho sinawe wenyine ubushamwe CDF hariho n'abandi bafite amasezerano nk'ayo wawe nabo nyene bagutwarayo ati turarenga nka 50 birumvikana naho twagomba kugera kugira abantu babifatiye mu mvahe no mu njahe bamenye ivyabaye ivyari byo kwagiriza umuntu yuko yagize fraude utayimufatanye bakavuga bati umukozi yirukanganye ibitabo ariko mu nyuma tuza gusanga yaragiranye remise reprise n'umukontabule mushasha yarahari ndetse cyane Yanaka Burundi ranasaba n'uwo mukontabule yuko yo bitwara muri sentare kugira ari nk'ama original nk'ama original ikindi ko nuko ahantu twagiriye amakenga ni impamvu ki buramatari yafashe Ndurenga Deo akamutwara mu gasho kumupfunga ntazaburiye ko byagenze gute Ntuzenya Mustanteri na Twitimana Victor aze kuja muri ayo matati aze guhagararira n'amahera muri Kopeka aza kwako kw'ideni atazi inyungu abikuramo muntu uzenya uja kuburana kwa gatanu Victor niho yarari we yaburanye avuga gute icyo yanyagirije nawe nta bintu yanyagirije kuko yavuze yuko ngo yagerageje kuduhuza ngo ku matati tutariko turahurizako baramubaza ngo none ngo iyo toni y'intete ngo bavuga ngo wewe urayizi ndavuze ngo ndayizi ngo kuko niyo ngo baharura ngo kuvyerekeye umugemuro urumva nshagaruka ku bintu by'umugemuro kandi jiwe societe ifise ibyo tuba twaravuganye ntarengwa baramubaza ngo none ngo iyo toni bayiharura ngo niho wari ubi ngo ya ngo navyumva niho ndabumvikanisha ku majambo gusa ngo so narindi hamaje barabajira bati Mustanteri igituma ibyo yovuga vyose irumvikana kuko mubirukanwe nawe arimo ategezwe kuri bishoboka byose ko inyungu yarateze iwanje bamupfuyemo muri amazina ane nawe arimo kandi bamwirukanye ari hari baramubajije ati aya masezerano yakora hari inde nande aravuga ati hari jewe n'umuvugizi w'umukuru w'igihugu na mwene wabo n'umukuru w'igihugu aravuga abantu bose bari bahari byose abitomora we yagarutse kuri ubwo butare mugabo wewe nawe bamubaza ngo none babuharuye ari kuri ngo yango so narini ngo babihuriza ko gusa ari cyo twibagiye kukubaza nta na kimwe ahubwo gusa sinzi ko nokongera jewe icyo nosaba n'icyovura nuko notunganyirizwa biciye mu butungane butabereye kuko jewe societe ntiyari kunsinyira amasezerano hari ibyo ndayifitiye
nayo ngo yibagire kwaka amasezerano y'ibyo ndayifitiye kandi ntiyari kunyizera ngo nsubire mu kazi hari ibyo noba narabunonye muri iyo sosiyete bisigure neza twasanze ari amatati dufitaniye n'uwo muntu je atacyanigeze ndamugirira niho gushoka nizerwa n'isaba ariko ndiruka ko n'umuntu atari yasinyiye nuko dori kuba nkareka kuguma ndengana kandi mu ikomine abe no mu ntara hose nta n'umwe ayoboye ikibazo kiwanje mugo bashize igiti mu gutwi kana karengane yigafatiye ku butunzi n'amafaranga bafise yego urakoze cyane ku kiganiro duhaye nibaza yuko n'iyi saha nosaba yuko nyine icyubahiro iyo nyumviriza kuko n'ubundi n'ubwa mbere niwe nari nashatse kwitura kuko narabona yuko uyu mubiriza atunga hashobora kuhamuca mu gihe ambarira yuko ari abacefu mpemba kandi ntabambarire biraboneka neza yuko n'ubundi ko ndirukwa ko n'ayo mazina birukanye yego urakoze cyane ku kiganiro duhaye nibaza yuko abadutega amatwi barafise amakomantere baza kugira nibaza yuko no mu bategetsi bacu leta mvyeyi leta nkozi abajejwe ivy'ubutungane turazi yuko badukurikirana baza abanyene bashaka gukurikirana urubanza rw'iwawe hama wawe bize mu nzira utunganirije bakisha utegeza guca nta kamwana wa mama kabaye gutyo usubiye kwisanga mu muryango w'iwawe urakoze kukiranira duhaye murakoze cyane baraheze